Nta kintu na kimwe umuntu ashobora gukora mu gihe hatarisha intererano yo kubaka ibiro vya province Buhumuza. Abanyagihugu baganiye na RPA bamenyesha ko bahangayikishijwe n'izo ntererano z'agasakisaki na cane cane ko bugarijwe n'ubukene mu miryango yabo. Nk'uko n'umunyagihugu abitwiganira. Uko niko vyifashe bariko bararihisha ayo mafaranga ihutihuti tarisha ntacutanga ntacishobora kuronka ugiye gusaba nk'ijambo ntibakwakira banza kwerekana ico gitasi. Buri mezi 3 bama bariko baratozwa iyo mfashanyo. Abanyagihugu baganiye na RPA bamenyesha ko batazi ko ayo mafaranga akora ico yagenewe. Noguheza kuyatanga inyubakwa iheze ko ayo mahera bayarihisha par trimestre barayihisha. Uruganda rwa RPA ntiturashobora kuronka buramatari w'intara ya Buhumuza Denise Ndaruhekeye kugira twumve ico avuga kuri iyo myidogo y'abanyagihugu arongoye.